Eka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri imbodesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Mugabo akakanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikira n'amakuru avugwa nga mu gihugu cacu Burundi ku mugambo ukomeye cyane mu nyuma z'uko rero uwo ari we wese azohirahira kongera Eka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri imbodesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Mugabo akakanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikira n'amakuru avugwa nga mu gihugu cacu Burundi ku ari we wese azosubira guhirahira kugerageza gutembagaza ubutegetsi ategerezwa guhagarikwa umutima nkuko bahagarika umuyisi President Petero Nkurunziza. Akakanya rero amagara y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakubuca bataziranda kugarika aragira mu nyuma z'uko rero yaciye arungyuka mu bitaro vya Kira Hospital aho nyene ku munsi w'ejo yanagabwe ko igitero gikomeye cyane aho vyavugaga yuko rero harimwo bamwe mu mbonera kure abandi rero bakaba ari bamwe bari barungitswe bavuye mu rwego rw'iperereza nkuko amakuru akomeye cyane dukurayo avyemeza. Mugabo rero ibibaye mu nyuma z'uko rero umugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bica bituma uteba mu nyuma z'uko rero ibiriko birakogwa n'umugambwe CNDD-FDD Reveria Rundi kure rero yoba ari wenyene yaciye ayibonekeza muri iyi operation ikomeye cyane mu nyuma z'uko amakuru duhejeje kuronka aruko rero ku munsi hakogwaga inama ikomeye cyane mu nama nanone yari irongowe n'umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakubuca ataziranda kugarika ubwo nyene yari yitabwe na Denis Bucumi Nkurunziza mama buntu. Ivyo rero bikaba vyaraciye bishikira aho Reveria Rundi kuri yo nyene iyo bari muri abo bagambanyi bakomeye cyane rero inderetsi z'umukuru w'igihugu aho biboneka yuko rero ari we nyene yoba yaraciye agambanira umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakubuca ataziranda kugarika. Ndabibutse yuko rero kuva muri kahise aba bagabo rero bama batavuga rumwe. Mugabo nyemera nsubire ndaguhe kaze kuri umviriza amakuru yacu wereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure abatwumviriza mwerereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu wererenga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu abatwumviriza muri ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abatwumviriza mwerereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura nawe mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu tubahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye dufatiye rero kubiriko biranga mu gihugu cacu Burundi. Mugabo ndakubwire nakamara maza rero ibiriko biraba umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakubuca ataziranda kugarika ibejeje kumushikira birateye ubwoba unyemereye inyuma yo kwibonekeza umugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye watunguye isi nzima mu ijambo rikomeye cyane muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo aho bigoye rero kumuhagarika. Ibi rero bigaca vyumvikana yuko ibiriko biranga mu gihugu c'u Burundi umwanya ku mwanya dushobora gutangura ikigandaro mbere yuko rero ibi vyose biba vyose. Nsubiye rero kuguha kaze kandi nsubiye kugukengurukira cyane tuti munywanyi kuri wahije gupyonda ijambo sabone ko atarabikora kaniko karyo ndagusoma muri musi video uranditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazojya nawe nyine pyonde ko hamba tuje turabana mu makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko rero aya amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ku bugwayi bw'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakubuca ataziranda kugarika itangazo rivuye muri Kira Hospital rimenyesha yuko rero amagara y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakubuca ataziranda kugarika amerewe nabi cyane ku munsi w'ejo nanone niho nyene mu isaha zibiri z'ijoro ariyo nyene vyavugaga yuko rero umushikiranganje wa mbere yatswe kugandagurwa. Gushika ubu rero abo mu butegetsi bakomakomeye bakemeza yuko rero bwoba ari ubugwayi busanzwe ariko bamwe mu baryango biwe bakemeza yuko rero ku munsi w'ejo yoba nyene yaratswe kugandagurwa akaba ari vyo nyene vyatumye agira ibibazo bikomeye cyane turubuze kugenda turagaruka ko mu buryo bw'idonido kandi tubitanga ko umuco bibaye mu nyuma z'uko rero President Evariste Ndayishimiye ari wenyene ngaha mu gihugu cacu Burundi afise irya nyuma ku magara y'abanyagihugu. Mu nyuma z'uko rero iyi ntakorwa ko ngaha mu gihugu c'u Burundi biboneka yuko rero umwanya ku mwanya ishobora guhagarika umutima uwo ari we wese. Gushika ubu rero bikimara kumenyekana kuri ubu ngubu rero Pascal Nyabenda aciye anyegera aho biboneka yuko rero ari wenyene yategerezwa gusubirira umukuru w'igihugu muri President Petero Nkurunziza ariko abari bafise ipeti rya general bigaca bavyanka. Kuri ubu rero aciye anyegera aho biboneka yuko rero umwanya ku mwanya nawe nyene ashobora guhagarikwa umutima aho
vyabonwa yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aragerageza kwikura ko uwo ari we wese azosubira guhirahira mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Uwukurikiye ni General Prime Niyongabo arongoye igisirikare c'u Burundi yamatera uruhagarara n'intureka ya kudeta nga mu gihugu c'u Burundi, bigaca biboneka yuko rero Colonel Senateri Reveria Ndikuriyo munyabanga mukuru umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD yoba yatanguye gusubira na cane kwiyegereza umukuru w'igihugu nyene icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye. Dufatiye ku makuru akomeye cane mugabo dojeje kuronka, biraboneka yuko igihugu cacu c'u Burundi coba kirimwo umudayimondi, abiboneka yuko rero na Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo ariko arashikiriza imbere y'abanyagihugu ari ibintu biteye ubwoba. Mu misi yaheze twarabashikirije amakuru atandukanye ubwo nyene vyariko birakwiragizwa irya nino, vyaraboneka yuko rero harimwo igipfungu cishi cane n'ububeshi, ariko rero twaciye nanone tugira amatoza kuvyerekeranye n'ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Twarababwiye yuko rero Gervais Derakobuca atazina ndakugarika umwanya ku mwanya ashobora kwagirizwa nk'ivyagiriwe General Alengiyome Bunyoni nyene ari we yasubire, aho biboneka yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye mugabo yaciye afata ingingo ikomeye cyane. Umwanya ku mwanya rero bamwe mu mwigendereza bakaba barungitswe rero kunyubakwa y'umushikiranganje wa mbere Gervais Derakobuca atazina ndakugarikaho umwanya ku mwanya ashobora kwagirizwa gutunga ibigwanisho adafisiye uruhusha n'ibindi bitandukanye, nko gutunga amahera adasiguritse n'ibindi bitandukanye nk'ivyagiriwe General Alengiyome Bunyoni. Icaha rudende kikadundura kandi gikomeye cyane, bica vyumvikana yuko rero Gervais Derakobuca atazina ndakugarika agiye gushirwa ko icaco kugerageza gutembagaza ubutegetsi, agerageza kugandagura umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nko mu misi yaheze habaye amanama atandukanye ubwo umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yafashe urugendo yerekeza mu gihugu c'u Buganda, mu nyuma rero agaca afata n'urundi rugendo yerekeza muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abategetsi rero basigaye bidegemvya na cane mu mabanga y'umukuru w'igihugu, aho nyene abatari bake bari bazi neza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye azoganuka nga mu gihugu c'u Burundi yaratembagajwe, ariko rero bigaca vyanka. Gervais Derakobuca atazina ndakugarika rero ibi vyose vyoba bigiye guca bishigwa ku gahanga ke. Dufatiye ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira, unyemerere kandi unkundire tugende turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Mugabo mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru, nyemera rero dutangurire ku kamaramaza no ku bindi bintu bitandukanye impazwa ibiriko birakogwa n'umugambwe CNDD-FDD ushigikiye impfu z'abanyagihugu batari bakeyi, ari nayo mvo rero umugambwe CNDD-FDD udashaka ineza y'abanyagihugu, aho nyene wafata n'umugambi ukomeye cyane wo kugara urubibe hafi y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo vyose akaba ataco nanone yagiye arakora kugira ngo abandanye atunganiriza abanyagihugu, ahubwo agaca abandanya adukwegera akarambara. CNDD-FDD abanyagihugu rero batanguye gutangaza yuko ibyarembeje na cane mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atitaba rero akamo k'abanyagihugu, aho nyene baba bagiramijwe n'umugambwe na bamwe mu mbonera kure n'ibindi bitandukanye. Mbere yuko rero tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane, reka tubanze dutangure ku nkuru y'umubabaro. Mugabo rero urakorora mosozi mu nyuma zuko ibi vyose biriko birashika nga mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba, nguru urupfu ruteye ubwoba. Kuri ubu ngubu rero amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira, impazwa urupfu rero rubabaje rwa Iraganjije Joshua twarurababwiye mu misi yaheze, ariko rero twahejeje gukora amatoza kuvyerekeranye rero n'igandagurwa ryiwe. Uyu rero yishwe kubera ideni ry'amafaranga 220,000 y'amafaranga y'u Burundi abaryango abakozi b'Imana n'abagenzi bamusore rero yitwa Joshua nanone Iraganje baratwituye rero bavuga agahinda bafise kuva uwabo agandaguwe bunyamaswa muri iyo misi iheze, yongera rero ahambwa mu kinyegero abiwe batabizi. Ibi birababaje cyane nga mu gihugu c'u Burundi, aho intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye aho kubandanya irondera na cane ubutungane, ahubwo rero ibandanye irondera abagwanyi baza gutera ibindi bihugu bibanye. Uyu nanone musore yishwe ku itegeko ry'utwara imbonera kure muri komine, birababaje cyane. Joshua Iraganje yazize amafaranga ajika 220,000 ya mugenzi we yari yamuhaye kugira ngo rero bagurire impuzu hamwe bari kwambara ku munsi mukuru wa Noel. Ni mu nyuma zuko uwutwara amahera na cane ibi vyose rero vyaraciye bigenda nabi. Mugenzi we rero yaramwagirije ko yamuhenze amutwara amahera yiwe ku ruyere. Amakuru ashikiye umukuru w'imbonera kure muri komine Musongati muri ndinganizo nshasha y'intara n'amakomine, Bernard Niyibizi yaciye atanga itegeko ryo guhagarika Joshua Iraganje. Bernard Niyibizi wenyene abwiye nanone yarishikiye gufata Joshua Iraganje aja kumufata ari kumwe n'imbonera kure zitwa Matesu Gasongo na Barazingiza. Ni mu nyuma zuko Bernard Niyibizi yaragirije Joshua Iraganje icaha co kweskora canke kwibisha uruyeri.
Abaryango rero ba Joshua Iraganje bamaze kumva ivyo vyose, uwo mwana wabo yarafashwe, bamaze kuvyumviriza yuko yafashwe baramenyereye kandi baremera kuriha ayo mahera ashika 200,000 y'u Burundi. Yariko rero aragirizwa. Umuvyeyi wiwe Leonidas kuri ubu ngubu rero ndabibutse yaratakambye cyane ko nanone batomwicira umwana, aratanga y'amafaranga 200,000. Ariko nanone Bernard Niyibizi arongoye ngaho ntigeze abumviriza. Joshua Iraganje yicishijwe amahiri. Birababaje cyane biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, na nivyo biriko birakorerwa abanyarwanda bari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubwo nyene ubutungane bwo ngaha buriko nanone burakora ibikorwa biteye ubwoba kandi vyama bibonekamwo ikintu gikomeye cyane. Igihano Joshua Iraganje yahawe kuri ubu ngubu rero kirarengeye ubwenge bwa muntu. Ni mu nyuma z'uko Joshua Iraganje nanone yararahuwe, mu nyuma z'uko rero yahuraguwe amahiri kugeza acikanye. Amaze gupfa izo mbonera kure nanone zaragiye zirahamba Joshua Iraganje, umuryango wiwe utabizi. Joshua Iraganje yahambwe n'abategetsi muri komine no muri zone bafatikanije n'imbonera kure. Nta munyagihugu yarekuriwe kwegera aho yariko arashigungurirwa, mu nyuma z'uko kugira ngo na cane no gutinya ko hova hafatwa amasanamu. Ubwo nanone mu bukozi bw'ikibi ntibwagarukiye ngaho. Nyuma hadutse iterabwoba mu muryango wa Joshua Iraganje kugira ngo ntihagire ico usubiza na cane kubaza ivyashikiye umwana wabo. Ubuhoho musitanteri wa komine Giharo Lydia Nihimbazwe, umusitanteri nanone ariko asaba umuryango wa Joshua Iraganje ko uwovuga amafaranga ushaka kugira ngo nanone uhebe dosiye y'igandagurwa ry'umuhungu wabo. Birababaje cyane biriko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Biraboneka yuko ubutegetsi bushobora kugura abanyagihugu, nkuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka kugurisha abasirikari bacu kumva z'amahera na cane atotunganiriza igihugu c'u Burundi, bitanaboneka iyo ayo mahera ashirwa. Ninde azotabara izi mpazwa ngaha mu gihugu c'u Burundi? Mutama Leonidas Nsabimana n'umuryango we ni abantu bato cyane. Ubu nanone babwirwa ko kino kibazo na cane kigumye kimenyekana bashobora no kwicwa. Barahamagaranye kandi bahanganye n'ibihanganye bitandukanye muri komine Giharo. Bernard Niyibizi asanzwe arongoye indero muri komine Giharo. Ikirengeye Bernard Niyibizi arongoye imbonera kure za CNDD-FDD muri komine Nshasha ya Musongati. Ubwo ni nanone intakorwa bose batinya. We ni imbonera kure zimwe nanone barica bagakiza muri komine Giharo. Ninde azomuhangara ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma z'uko abogatunganije iyo dosiye nabo nyene ari abasuma ruhebwa kandi ari abicanyi ruhebwa? Ivyo niko bivugwa n'abanyagihugu bagaragaza umubabaro. Musitanteri Lydia Nihimbazwe yashizwe ko kugira ngo ahagararire abanyagihugu arongoye. Akijaho mu mwaka wa 2020 yari umwe mu basitanteri batowe bakiri bato cyane, yari inkumi. Ntituzi ko nawe atinya umukuru w'imbonera kure canke asanzwe atanezwe ubuzima bw'abanyagihugu arongoye. Ivyo ariko arasaba umuryango wo mu isi Joshua Iraganje biratandukanye cyane n'amategeko. Ese wewe yoba ari uwiwe bogandaguye bomuha amahera agaca yemera? Mugabo ibiriko biranga mu gihugu c'u Burundi Imana niyo izoza kuvyishura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uwishe nanone arahanwa, ntabwo arihwa amafaranga. Mu nyuma z'uko rero uwishe kuri ubu ngubu rero ategerezwa guhanwa atari ukuriha amafaranga. Icaha gikorerwa umuryango ubuze, ni icaha gikorerwa kandi igihugu cose. Amategeko ategerezwa gukurikizwa. Buramatari Olivier Nibitanga wa Rutana yoba azi kino kibazo. Umukuru w'iperereza mu ntara ya Rutana Kamatari yoba azi kino kibazo. Umukuru w'igipolisi mu ntara nanone muri Rutana yoba azi kino kibazo. Procureur wa Rutana yoba azi kino kibazo. None nukubera iki abagandaguye Joshua Iraganje badafatwa ngo bahanwe hisunzwe amategeko? Birababaje cyane mugabo ibiriko birashika ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umwene gihugu wese yipfuza guterera aba baryango babuze. Kuri ubu ngubu turaza kubarungikira na cane aho mwonyuza iyo ntererano. Abashobora na cane gushikira Perezida Evariste Ndayishimiye bamumenyesha kino kibazo c'akamaramaza, nubwo nawe nyene abandanya atanga amahera ku basirikari batari bakeya. Agatanga amahera na cane kandi akakira yandi avanywe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Gushika ubu ngaha mu gihugu c'u Burundi ataho kwizera dufise, niko abanyagihugu bagaragaza umubabaro. Aho biboneka yuko igihugu c'u Burundi coba kirimwo amadayimoni. Mugabo ikigandaro kirashobora gutangura ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika, aho ibiro vy'umushikiranganje biciye bimenyesha yuko
umukuru nanone w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa kugeneraho Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika agwari. Nubwo biruko igitero kaminuza caraye kigabwe ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika bamwe bacyagereza umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abandi rero bakaba batari ko barubahuka kuvuga ayo majambo. Abatari bake bamenyesha yuko umwanya ku mwanya dushobora gutangura ikigandaro. Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika nk'umuhinga mu vyerekeranye no kugerageza gutembagaza ubutegetsi, biraboneka yuko amagara yiwe ageramiwe. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'umuhinga mu gutwara igihugu c'u Burundi ku ntwaro y'agatoro, biraboneka yuko nawe kuri ubu ngubu rero atanezwe ibi bibazo. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye muri iki kiringo ciwe amabi akorewemwo arateye ubwoba. Nyemera tubigaruke ko mu buryo bw'idonido. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika nyuma yo kwibonekeza mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi, gushika ubu umwanya ku mwanya arashobora guhagarikwa umutima. Iyo yariyumviriye yuko nanone ategerezwa gukurura ko nk'uko bakuye ko Vice Perezida Petero Nkurunziza, iyo yariyumviriye yuko ashobora guhagarika nyenicubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko bahagarikaga umutima wa Vice Perezida Petero Nkurunziza, ivyo ntibikunda. Niko bivugwa n'umwe mu basirikari bakomeye cyane imwe mu ntwazangabo mu gisoda c'u Burundi, amenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye adafyina. Bibaye mu nyuma zo kumushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika yoba yarahirahiye kwibonekeza mu mugambi ukomeye cyane w'akarwi kagizwe na General Prime Niyongabo. Gushika ubu ngubu utabashwa nga mu gihugu c'u Burundi n'umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo, abiboneka yuko atawo mukorako. General Prime Niyongabo bibaye mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ari uko wewe nyene gushika ubu ngubu biboneka yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataciye umukorako umwanya ku mwanya. Nubwo Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika revye cyane, biraboneka yuko ikudeta ishobora gutangazwa nga mu gihugu c'u Burundi. Bibaye mu nyuma z'uko ibi vyose vyo guhungabanya umutekano bica bigerekwa ku gahanga k'u Rwanda. Yamara Denis Bucumi Nkurunziza mama buntu amenyesha yuko abategetsi bo nga mu gihugu c'u Burundi bategerezwa gutunganiriza abene igihugu aho guca bagereka bimwe mu bibazo vyugarije igihugu cacu c'u Burundi, igihugu kibanye. Denis Bucumi Nkurunziza yifatira ku gahanga umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yifashishije bimwe amwe mu majambo akomeye cyane. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira aremeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu nawe nyene atamerewe neza, aho bamwe bariko baramushirako intureka. Perezida Evariste Ndayishimiye arasabwa gutanga imihoho atagisabye bivanye nuko ahejeje gusambura igihugu cacu c'u Burundi. Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika mu nama yabereye muri Garden Hotel yashikirije yuko intwaro mbi itarama ko abashaka kandi bashoboye. Gervais Ndirakobuca yabishikirije imbere y'abategetsi bakuru nga mu gihugu c'u Burundi ubwo nyene yari inama yari yakozwe mu kigegero. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ageza kuvyumviriza, yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo gutangura bimwe mu bikorwa vyagiye birabonekamwo bimwe vyagiye biratuma igihugu cacu kibandanya gishikirwa n'amabi atagira izina. Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika yigiriza Perezida Evariste Ndayishimiye kuba adatunganiriza abene igihugu bo nga mu gihugu c'u Burundi. Mugabo ndakubwire ibibaye mu nyuma z'uko ibiriko birakogwa n'umugambwe CNDD-FDD ari akamaramaza. Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika umwanya ku mwanya arashobora gutegerezwa na cane kwigumira mu bitaro bivanye nuko niyo sohokamwo azoca atabwa mu mvuto yagirizwa nk'ivyagiriwe General Alain Guillaume Bunyoni. Mbahaye ikaze uzohirahira kugerageza gutembagaza ubutegetsi nga mu gihugu cacu c'u Burundi azoca ahagarikwa umutima. Kuri uyu munsi ndi Gervais, kuri uyundi munsi n'uyundi. Amakuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido mbahaye ikaze, ntimuje kuri ibiganiro vyacu nakagaruka nizere ko mumerewe neza aho muherereye hose mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Abamenyesha amakuru bacu b'abahinga bariko baratugira amatohoza. Iyi ni Burundi News TV.